umugabo nyamugabo y'amavugukuri. Mwiriwe canke mwaramutse, ni Claude Kamahadi ngarutse nga kuri televiziyo umuvugizi ngo ndababwire amategeko 30 yo kuba umugabo w'igihangange. Murahawe ikaze. Ibyo tugiye kubabwira ibintu 30 bivugwa n'uwitwa David Deida, umuhinga n'umwanditsi yanditse ibitabo bitandukanye. Muri ibyo bitabo vyiwe agaruka ahanini uvyotuma umugabo ashobora kuba umugabo w'igihangange. Ibintu 30 vyose yavyanditse mu gitabo cyitwa The Way of the Superior Man. Niho dusanga ivyo yagerageje kuvuga ni byinshi cyane, ariko twebwe twatoyemwo ibintu 30 wenyene agaruka ko umugabo ngo abigendeye ko vyotuma umugabo ashobora kuba igihangange, kubera yuko muri iyi minsi ya none umugabo yagiye atakaza ubuhangange bwiwe, ububasha bwiwe, ngo cyane bivuye ku gitsina. Umugabo muri rusange abagabo bose, abagabo benshi byagiye bibashikira baratakaza ubuhangange bwabo, ububasha bwabo. Rero muri ibyo bintu 30 ikintu ca mbere Deida aherako agira ati hagarika kwibaza ko hari gihe ibintu byose bizoja ku murongo. Ntibizokunda kuko ngo umugabo yavukiye kuruha, yavukiye gutunara. Umugabo ngo azorinda apfa afise ibintu byinshi bimugora, afise ibintu byinshi akora, ahangayika. Nta munsi rero numwe uhari wo kudatunara, nta munsi numwe uhari wo kutagira ibikugora. Rero ntuze wigere wibaza yuko ivyo bintu ngo hari ibintu bizokwigira bigenda neza mu buzima bwawe aho wicara ukaruhuka. Nk'akarorero ngo ntuzigera avuga ngo ndaruhutse kubera ngo abana bagiye guheza amashure, ngo ndaruhutse kubera yuko umugore wanje ntakivyara, ngo ndaruhutse kubera yuko ngo abana bose nabasohoye. Oya, ngivyo bihavuye hazi ibindi, kubera yuko umugabo yavukiye kuruha. Ubwa kabiri Deida agira ati nubwo byo babigoye ntukigere uko rikosa ryo kwibabariza umutima wawe, ngo nuko hari ivyo washatse ariko bidakunze. Ushobora kugwa ugakora byinshi, ukagwa ugatsitara, ukaruha, ukagwa hasi, ngo mugabo uzovyukirane. Ibyo bintu waciyemwo, ibyo bintu urimo ngo ubikuremo isomo, ubikuremo icirwa, ubundi ntiwibabarize umutima wawe, ngo nuko ibyo urimwo, ibyo wabayemwo ni bimwe bita amadiri yanse. Oya, reka kwibabariza umutima, bandanya urugendo ariko ngo ubikuremwo isomo, icirwa. Ubugira gatatu ku bwa Deida agira ati baho nk'imfuvyi, ntakagire umugabo agira ico yitega ku muvyeyi wiwe, se wiwe. Se ashobora kuba afise amatungo, muramubibona ingene hari abana benshi bagira bati papa aratunze, hekiriya kizu, heziriya nka yari amatongo. Agira ati ibyo si gwawe, ntuvyitege. Baho nk'imfuvyi, baho nkuko utofise abavyeyi, igwaneko, ntagire ikintu ugenda kugoza abavyeyi. Baravuga bati uri kagendera ku ikinga yahawe n'abavyeyi arasumbwa gose n'ugendera ku ikinga wenyene yiguriye. Ahubwo ati mwigireko, mwigireho, murabireko inzira yaciyemwo, mwigireko, mukureho ivyirwa gusa. Ariko ntiwitege yuko ibyo bintu afise ari rwawe. Baho nkuko utobufise abavyeyi. Ubugira kane agira ati wirinde kubaho ubuzima bw'ikinyoma. Bawe wenyene. Umugabo nyamugabo ntabesha, avuga ukuri. Abarundi barabivuga cyane, umugabo nyamugabo yamavuga ukuri, akarangwa n'ukuri ahari hose. Ivyo ngo biragira umugabo nyamugabo mu gihe bino bihe bavuga yuko abagabo benshi usanga baba mu kinyoma. Mbere hari n'abagabo bagendera muri wa mwibutsa w'ikirundi ugira ngo utabeshe ntasumira umwana. Oya, ngo bawe wenyene ugendere mu kuri. Ubugira gatanu agira ati ntuzigere uhindura ibyifuzo vyawe ugomba gushimisha umugore. Ntuze wigere uhindagura ivyiyumviro vyawe ugomba gushimisha umugore. Umugabo yiyemera ashira mu ngiro indoto ziwe, inzozi, ngo ariko umugore nawe ngo yiyemera ngo ashigwe imbere n'urukundo akundwa. Sinzi ko mwavyumvise neza. Ngo umugabo yemera indoto ziwe, yiyemera mu ndoto ziwe, inzozi. Umugore nawe ngo akiyemera mu rukundo akundwa. Ibintu muvyumve. Indoto z'umugabo
ni ugukora ibikorwa bikomakomeye, ibintu by'akatabonetse, ibintu bitariko birakorwa uyu munsi biri ku rundi rugero rwo hejuru, babandi bati karahabutaka. Nibyo bituma umugabo yemerwa. Ngo umugabo icyo twemerera umugore gituma yiyemera nawe nyene ngo nuko mu rugo rwiwe aba akunzwe n'umugabo. Niko Deida abibona, sinzi ko nawe ariko ubibona. Ubwira gatandatu ngo inzozi zawe ziragomba kuza imbere y'urukundo. Umugabo indoto zawe wa mugabo we ngo ziragomba kuza imbere y'urukundo. Ngo ntushire imbere ibintu by'urukundo mu gihe indoto zawe, amahangiro yawe utari kure yashira imbere. Banza ushira imbere indoto zawe, hama iby'urukundo ngo bize mu nyuma. Niko Deida abibona. Ko ngo murazi ko ngo umugore ahitamwo rukundo mu gihe umugabo nawe ahitamwo inzozi, ahitamwo indoto, ko nenda bivuze zikomakomeye cyane. Ubugirindwi agira ati ishimire ibyo abagenzi bawe bakunegura. Ushime ibyo abagenzi bawe bakunegura, ngo kubera yuko umugabo ngo agirwa igihangange nuko ibyo bamunegura abifata nka nkama, hanyuma akagomba kubihindura. Ngo ntaze yigere rero arondera kuvyigovyoramwo, arondere kubyisiguramwo iminsi yose. Umugenzi nyamugenzi, abagenzi bawe beza wa mugabo we nabagomba kukubwira yuko hari ibyo urimwo bitarimwo. Abo bantu uzubahe kibanza, kibabere ikibanza ciza. Ntuzugume urondera kwiregura umwanya wose. Itegure ahubwo kuvyakira no guhangana navyo, bishobotse hagire ivyo uhindura. Umunani agira ati ntugahindure umuryango wawe ugwitwazo. Bigomba kuvuga iki? Ntihagire wo wagiriza ubukene bwawe urimwo. Hari abantu bari mu bukene uyu munsi, bari mu vyago bitandukanye, bakavuga ngo ni kubera abavyeyi. Oya, abavyeyi bawe nimba arabakene, babayeho arabakene, nikosa ryabo. Mugabo wewe kuba uri umukene uyu munsi, tuvuga duti nikosa ryawe. Niko Deida abivuga, nikosa ryawe. Gira ico ukoze, gira ico uhinduye mu buzima bwawe. Fata umwanzuro, ifatira izindi ngingo kugira ngo ugire ikintu uhinduye. Ntuzugire uti rero abavyeyi banje, umuryango wanje, ukasanga umupapa ariko avuga ngo abana banje kubera amashuri niko ndabarihira, ngo bituma ntatunga, ngo bituma ntatera imbere. Oya, uriko ukora inshingano zawe, kubera yuko ngo umugore ngo yamasaba ibintu bituma ngo ntigire imbere. Oya, izo ni inshingano zawe. We wa mugabo we Deida agufashe kugira ngo ushobore kuvyumva no kubitahura. Ni inshingano zawe uriko urarangura, nta citwazo. Ubw'icenda ngo ntuze wigere wibaza ko umugore azokorohereza na rimwe. Uyo mugore wawe ngo ni kigeragezo. Umugore ni kigeragezo c'umugabo, yama agerageza ubuhangange bw'umugabo wiwe, kubera yuko umugore yifuza umutekano mu rugo. Mu kwifuza uwo mutekano rero yama agerageza kuraba yuko umugabo wiwe akiri muri ya nzira yatangura, akiri muri bwa buhangange, ko umugore yama agomba gukingirwa. Rero wewe wa mugabo we, uyo mugore wawe ni kigeragezo imyaka yawe yose muzobana. Ego niko Deida avyizera, abibona. Ubw'icumi umugabo agirwa igihangange n'ibigoye yashoboye gusimba. Umugabo agirwa igihangange n'ibigoye yashoboye gusimba, mu gihe ngo umugore wewe agirwa igihangange no gukundwa mu rugo. Umugabo yakoze ibintu byinshi, aragira hayisite, arashobora kuvyigiza imbere, yagwanya intambara zitandukanye arazitsinda, nubwo yarusha. Ibyo bimugira igihangange. Ariko umugore wewe bimugira igihangange nuko akunzwe mu rugo, ateteshejwe. Bya bintu nivyoroshe. Deida agira ati mu bw'icumi na rimwe ngo niba utagishoboye kumukunda tandukana nawe. Niba ufise umugore utagishoboye kumukunda utandukane nawe. Niko wavyizera. Tuje kwigisha ingo gutandukana nuko batacizerana, batagikundana. Mugabo Deida wewe abivuga uko. Agira ati nk'ubu vyose we wa mugabo wabikoreye umugore wawe, ariko kumva ntukimukunda, ngo nta kamaro kuko mugumana. Kuko agira ati ntugasesangure umugore, kubera yuko ngo umugore arahindagurika mu byiyumviro vyiwe, ku mubiri, mu myitwarire yiwe. Umugore agenda ahindagurika. Rero ngo ntuze gusesangura rwose umugore
kubera yuko arahindagurika. Sinzi ico muri ko muragumya muri ibi, ariko niko Deida abivuga, David Deida. Ubwo 12 ngo yobora umugore mu bijanye n'amarangamutima. Umugore yisunga umugabo azomufasha kwigenzura, kubera yuko ngo amarangamutima burya, iyo tuvuga amarangamutima tubivuge mu yandi majambo, ibishobisho ngo nta bintu by'urukundo biba birimwo. Rero ngo umugabo mwiza, umugabo w'igihangange ngo nufasha umugore wiwe kugira ngo ayo marangamutima yiwe, ibyo bishobisho agume abitumbereza mu bintu bijanye n'ubwenge, kandi ngo umugore yama birindiriye ku mugabo. Kakarorero nk'ubu niba mufise isabukuru, dufate ni mugomba kwibuka isabukuru y'amavuka y'uwo mugore wawe, ntuzi kumubwira uti uyu munsi ngomba kukugirira umunsi mukuru udasanzwe, ngo oya, ahubwo umubwira uti uyu munsi naguteguriye kukugirira umunsi mukuru mu buryo budasanzwe. Ivyo biratuma umugore yiyumva neza, canke umuhaye amakuru uko wagomba kuyamuha. Ubwo 13 agira ati ntugahatire umugore kwifatira ingingo. Birahambaye. Kaza wumva umugore arahanuje umugabo wiwe, umugabo aciye amubwira ati genda ubikore nk'uko ubishaka, ngo ya iryo ni kosa, kandi ikosa rinini cyane. Ahubwo mufashe gutora ingingo nyayo. Ico nico ngo umugore wawe agushakako, muhitiremwo. Ngo noneho nubwo wo mufasha kumuha ibintu byinshi ashobora guhitamwo, gerageza ushiremo kiriya kintu uzi ko akunda bivanye n'ukuntu umuzi. Niko Deida abivuga, kugira ngo niyahitamwo ahitemwo kiriya kintu nyene asanzwe akunda. Wowe wa mugabo bizwi neza yuko umugore wawe uramuzi, urazi ico akunda. Ingingo y'14 igira ati byoba vyiza uhisemwo umugore atandukanye nawe. Byoba vyiza uhisemwo umugore atandukanye nawe. Noneho burya umuntu wese yamarondera umuntu amwuzuza, ufise ibyo adafise, witwara ko atitwara. Je nibisanzwe umugabo ngo ntuvyihendeko. No kuvuga nimbura umugabo asesagura, hitamwo umugore aziganya. Nimbura umugabo avuga byinshi, hitamwo umugore yivugira makeyi, nibindi. Mugabo umuntu atandukanye nawe muri byinshi. Ibyo ndazi yuko hari gihe usanga byikoze. Umugabo kugira ngo abo umugabo w'igihangange ibyo yo bikorerako. Ubwo 15 agira ati umugore akundwa n'umugabo amuruta. Nikuvuga yuko umugore yiyumva iyo umugabo wiwe ari we mukuru mu myaka. Bijya ngo sino mukuru mu myaka gusa, nibijanye n'igihagararo navyo bijya ngo kenshi umugore arabyishimira. Naho bavuga yuko hari gihe ngo atari byo, bagira bati umugore arabica umugabo afise. Oya, ngo burya ngo umugore ariyumva mu gihe akunze umugabo amuruta mu myaka, ngo no mu gihagararo. Umugabo araryoherwa n'umugore arusha imyaka. No kuvuga umugabo akaba ari we afise imyaka myinshi, mugabo umugore akagira imyaka mike kuri we. Niko Deida abivuga. Hari abandi mbere bagiye bashiramwo n'inkuru bagira bati abagore kenshi barakunda abagabo babaruta, kubera yuko iyo umugore atanguye gusaza, iyo umugore atanguye kugira iminkanyari, iyo umugore za freshere ngo zitakiriko, ngo biba byiza ngo kubera yuko ngo umugabo nawe ngo batanguye guhuma, ngo ntashobore kuba kiba araba abandi bantu, abandi bakobwa, kubera yuko ngo umugabo yamaraba ibintu bishasha, bakobwa bakiri bashasha, bakiri bato. None rero ngo iyo umugore ngo atanguye gusaza kazana iminkanyari, ngo umugabo nawe ngo batanguye guhuma. Niko benshi babivuga, ariko nta wuzi yuko ari yomvo abakobwa benshi ngo bakunda umugabo akuze. Deida kandi agira ati 16 buri mugore wese agira ubushuhe canke ubukonje, ngo bishobora kwica we wa mugabo
canke bikagukiza. Ngo nimba nk'ubu we wa mugabo ushushe rondera ngo umugore akonje. Ngo nimba uri umugabo avuga amajambo menshi rondera umugore avuga amajambo make. Ngo birabafasha cyane mu rugo rwanyu. Nk'ubu canke ngo ugasanga ngo uri umugabo acangamutse cyane. Urumva ngo nimwashika mu rugo mugacangamuka mwese ngo bari ibintu bibi. Ushurondera rero umugore agenza buhoro. Ivyo ngira ngo vyama vyikoze mugabo nawe ngo uzubikorere ko mbere ngo no mu bijanye n'akazi. Nk'ubu gasanga wowe ngo ukorera muri quartier commerciale aho abantu bari mu byashara baguma bavuga amajambo. Nugera gutaha uzobukeneye ahantu hituze, uzobukeneye ahantu hatuje. Ushurondera rero umugore avuga make. Canke ngo uri ahantu bavuga amajambo make mu by'akazi kawe, ati curondera rero umugore avuga cyane kugira ngo wamyivuga bike uri mu kazi kawe, ariko nushika muhira uronka umuntu agucangamura. Niko Deida abyizera. Ibyo birafasha kugira ngo ube umugabo w'igihangange. Ubwo 17 Deida agira ati hitamwo umugore yaguhisemwo. Kunda umugore agukunda. Si vyiza yuko umugabo yiruka ku mugore burya biramukura ubuhangange bwiwe. Ngo noneho ngo n'umugore burya ngo ari gihe usanga ngo ariko arirabira ingene umwirukako, kandi kujya umwirukako niko bona yuko ngo atabyinshi ushoboye utiyemera. None rero Deida agira ati hitamwo umugore aguhisemwo, ukunde ugukunda, wemere ukwemera, kizire kwiruka ku mugore. Mwaraba muri ko muravyumva niko Deida bivuga cyane cyane mwebwe mutarashaka abo muzokubakana. Ubwo 18 agira ati ibyo umugore ashaka sivyo avuga. Ibi bintu rero birahambaye cyane ko bamwe bavuga ngo abagore ngo barakunda kwidoga, ngo burya ngo ivyo bari ko aridogera ngo ntibiba ari byo, ngo ariko avuga ibindi ngo gushira mu bibazo, ngo ariko burya ngo kenshi bijya bibazo abari ko aravuga ngo abari ko avuga wewe wa mugabo we. Sinzi yuko ibi bintu tuvyemeranya, mugabo Deida wewe abivuga yuko ivyo umugore ashaka abivuga mu yandi majambo. Rero ngo umugabo azi yame yitondera ivyo umugore wewe ariko aravuga. Iyo myidogo ariko aragira ngo azi yame ayitondera, ayumvirize cyane, hanyuma ngo agombe gushira mu ngiro inshingano ziwe ivyo ajejwe gukora. 19 bisa n'ivyo agira ati kwidodomba k'umugore bisigura ibindi bintu. Umugore ngo arashobora kuvuga amasahani ariko burya ariko avuga umugabo. Arashobora kuvuga ibijanye n'amafaranga ariko avuga umugabo. Hari inshingano, hari imirimo yawe, hari ibintu bitariko bigenda neza, hari ibintu uri kurirengagiza we wa mugabo mu rugo rwawe. Ibyo rero birabe iyo umugore ariko aridodomba. Hari ibintu wahora ukora kera utagikora, ubuhangange uyu munsi ntakibukubona ko nka mbere, ngo bituma umugore ashobora kwidodomba. Mugabo ico ariko aravuga ngo ariko avuga ikindi, ngo kandi kenshi aba ariko avuga uyu mugabo wiwe. Agira ati amateka yahaheze umugore ntabibamwo ivyo. Ashaka ivyaka kanya, ivyaheze umugore ntubimubwire. Nimba wohora umusohokana ni mu kwezi guheze, ni mu ndwi ziheze waramujanye muri hotel mugura inkoko musangira umukeke, ivyo ntumubwire. Mubwire ivy'uno munsi ngo nivyo amenya, ivyo ntakivyibuka. Ugomba kuba umugabo w'igihanganga ivyo bintu bimenye. Avuga ivy'uyu munsi, ntunamubwire n'ivyejo. Oya, ivyo gutegekanya ngo ejo bizogenda uko, ivyo ntumubwire. Ashaka ubuzima bw'ubu, ubuzima bwa none. Uko ngo niko umugore ameze. Deida niko ariko arabivuga. Ingingo ya 21 agira ati umugabo aremye mu kurekura no mu kwisanzura. Umugabo aremwe mu kurekura no mu kwisanzura. Burya mu bijanye n'igitsina, kujya kuntu umugabo ari we aha umugore igitsina ciwe kiri hanze, bisigura yuko no mu bimerere yiwe n'umuntu yirekuye. Muhora muvyumva canke muramubona canke birababa ko abagabo ariko baratwumviriza, ugasanga umugabo agira ati ngiye kuba ndatembera kwisanzura, ngiye kuba ndatembera mu bandi bagabo. Niyo ugiye mu kabaro ugasanga abagabo bicaye ku ntebe ndende kugira ngo bisanzure bashobore kubona byose. Umugabo n'umuntu yisanzuye no mu byo guhuza ibitsina. Narinda bivuze yuko umugabo aratanga, umugabo aremye mu gutanga, mu gihe umugore wewe
asanzwe aremye mu kwakira. Ivyo nibiboneka mu mabanga mpuzabitsina tubifatire ko umugore arakira mu gihe umugabo wewe atanga. Ntibize rero bibatangaze umugore yamagira ati zana duhe, sinzi wabivuze mu nkuru ati umugabo naho yoba ari mugasho umugore we kaza kumuraba muri kibazo yuko amubwira ngo mpamahera y'amavuta, mpamahera y'amakara muhira nta yari, mpamahera yo kuriha inzu, kandi azi neza yuko ngo ari mugasho atayakura. Ngo birya rero ngo nta handi biva, ni kubera yuko umugore aremye mu kwakira mu gihe umugabo nawe aremye mu gutanga. Ntibize binabatangaze kenshi rero no mu gihe umugabo ushobora gusanga ariko araha ibintu umugore cyangwa umukobwa atamusavye, nubwo agomba kubigorora akabigira mu ntumbero nziza canke mumenye neza yuko gutanga no kurekura ngo ivyo biri muri kamere y'umugabo. Kandi agacagira ati burya umugore yatanguye kuza ngo aririsha utuntu, kuvuga yuko ngo aba atisanzuye. Ugasanga umugore ko yirisha udushokora, utubombo, misi yose kwamara utwo tuntu, ngo batisanzuye mu vy'urukundo, ngo badakunzwe, ngo umugabo ngo acaraba ico yohindura. Ngo mu gihe hoho umugabo ngo atisanzuye, ngo aja mu vyo kurangara, ugasanga amara imyanya mu bubare, ugasanga amara imyanya mu majambo n'abandi bagabo, ntagombe gutaha mu rugo rwiwe, ukamenga mu rugo rwiwe yohahunga. Ubiba vyerekana neza yuko umugabo hari ibintu atisanzuyemwo. Ubugira 22 ko Deida abivuga ngo umugore yishimira umugabo w'igihangange. Abagabo atari bihangange mu vyumve, abagore ngo ntibabishimira. Abagabo babangutse bashobora kumurwanira. Umugabo nko mu nzu hashobora gutera inzoka nini ryana, umugabo agasimba akayihonyora n'ikirato, akatora ubuhire akayikubita. Uriya mugabo burya ngo arakundwa cyane n'umugore wiwe. Uriya mugabo ashobora kumva, ejo bundi bamye bambwira umugabo basuma bumva bariko barugurura, bariko baraca mu idirisha mu mwango, umugore akabwira umugabo ati vyukurabe, ati vyuka nawe. None havyo umugabo ninde mwiyo nzu vy'ukuri? Hagomba kuvyuka umugabo. Ngo uyo mugabo bavuga ati wa mugore genda urabe. Oya, ivyo rero ngo abagore ntibabyishimira na gato. Abagore bama bashaka umugabo w'igihangange wiyemera ashobora kubarwanira. 23 ko abivuga mu ingingo agira ati umugore akeneye ko umugabo amwitaho. Ngo umugore umweretse urukundo ngo aba umuntu mwiza cyane. Umugore akunda umugabo amwitaho, amwereka urukundo gusumba ibindi bintu byose. Burya uko babivuga ngo abagore burya ubaravye neza ngo barimwo ngo impano ngo zibiri zitandukanye. Barimwo ngo impano yo kuba umumarayika, ngo ni impano ngo yo kuba umuntu ari nk'ibintu novuga ngo vya gishetani, niko babivuga. Ngo kuburyo ngo iyo umweretse urukundo ngo iyo mpano yiwe yo kuba umuntu w'umumarayika w'umuntu mwiza ngo arabikora cyane. Umweretse urukundo n'impuka ukamuba hafi, ngo akubera umumarayika. Ngo ariko iyo umwimye urukundo ngo arakubera ngo ishetani, akaba mu muriro udahera kubera yuko utamweretse urukundo. Ivyo abagabo bagomba kubibihangange babimenye, niko Deida ariko aratubwira. Ubugira 24 ngo ntuzukore ikosa ryo gusuzugura umugore akuze. Umugore akuze, bavuze umugore akuze mu myaka, ngo umurutishe umugore cyangwa umukobwa atarakura. Bashobora kuba bari mu mahane cyangwa bafite ibyo bapfa bariko barashwana, ngo uzugerageze iyo uri kurabumvikanisha ngo wisunge umugore akuze. Ngo naho iyo bari mu makosa uyo mugore akuze ugerageze kumereka ngo makosa yiwe ngo mugabo umugwanirire. Ngo ico kintu kiba gihambaye cyane. Umugore akuze aragomba kuba umuntu yubashu akingiwe, umugereranije n'uyundi mugore akiri muto atarakura. Hari kindi avuga ku ngingo ya 25 agira ati intego nyamukuru ni inzozi ku mugabo. Intego nyamukuru ni inzozi, ni indoto nizo ashira imbere. Mu gihe umugore nawe ashira imbere urukundo. Inzozi n'ubuzima, indoto n'ubuzima ku mugabo, ariko ngo urukundo ku mugore ivyo bintu ngo namaranga mutima nibishobisho. Ivyo rero ugomba kubimenya. Umugore umweretse urukundo ngo byose bica byikora mu muryango, usanga ibintu byama bitonze neza.
umugore akunzwe umubonye ntumuyoberwa, umugabo yubashwe umuhuye ntumuyoberwa. Ubundi ngwiyo ngo umugore ngo adakunzwe mu rugo, ngo n'umugabo ngo agira imyaku, ngo agira ngo ibintu byama bimugora haba mu kazi kiwe, ngo amasanganya ngo ashobora no kuba menshi kubera yuko ngo mu rugo ngo ntawe ngo abitondeka neza. Niko babivuga muri ico gitabo ca David Deida, niko abivuga. Rero ngo wamuhura n'ibintu by'ibizazane mu gihe utariko uragerageza gukunda umugore wawe. Umugabo ugerageze guhuza inzozi zawe, kuvuga indoto zawe wa mugabo we, ngo ubihuze n'urukundo rw'umugore wawe. Ntugume mu nzozi, ariko n'ivy'urukundo rw'umugore wawe ubibe hafi. Umugabo akavya inzozi mu gihe umugore wewe akavya ibijanye n'urukundo. Ibyo babivuga batanze nk'uburorero, nk'ubu ngo abakobwa bakuriye mu miryango ikize, ngo kenshi birabagora kubaka, ugasanga ngo bashira imbere ibijanye n'indoto n'inzozi. Ico gihe birabagora kubaka kubera yuko ngo baba bafashe ikibanza c'umugabo. Cyo gituma burya abakobwa bari mu miryango ikuze cyangwa ngo bize byinshi b'abanyamategeko uvyama bibagora kubaka, ugasanga bamaze imyaka myinshi bataja kubaka kubera yuko ikibanza bagomba kwishiramwo cyo gukavya inzozi, cyo gukavya indoto, usivyo vy'iwabo. Ngo haba haragahaze, ngo mu gihe ubona umugore ashira imbere ibintu vy'indoto cyane gusumba ibintu byo gukundwa, ngo haba haragahaze muri we. Niko Deida bivuga. 26 avuga ati gufasha umugore kuguma mu nzozi ziwe nako mu byifuzo vyiwe, ivyo ngo umugabo aragomba kuvyitwararika, ngo kamere kiwe akagumemwo, kubera yuko ngo umugore biriya arimo bimeze nk'ibishobisho, bimeze nk'amarangamutima. Ngo umugabo rero n'ugomba kumufasha kubigumamwo kandi akabitumbereza neza kugira ngo bishobore kuba ibintu bifadika, ibintu bishobora gushikana abantu ku nzira nziza, ntibibe ibishobisho, kubera yuko ngo ibishobisho kenshi nta mutima w'urukundo ngo uba urimwo. 27 agira ati umugore intego yiwe no kugarura umugabo akamuzana mw'isi y'aka kanya, isi ijana n'ivy'aka kanya. Ibi bintu birahambaye cyane. Umugore ngo yamagomba kugarukana umugabo wiwe mw'aka kanya, mw'isi ijanye n'aka kanya. Mubimenye yuko bobo inshingano zabo abagore mu vyo bashira imbere ivyo bintu birimwo. 28 ingingo igira iti umugabo yatakaye arakugwa ko icizere n'umugore wiwe. Umugabo ashobora gutakara kubera yuko ivyo ariko arakora nk'imigambi, amaplanification yiwe, inzozi ziwe akabikora bikamucanga, ndabivuge kwa kundi babivuga bo, bimaze kumucanga agatakara muri we. Ngo ico gihe ngo umugore aramukura ku cizere kubera yuko umugore yamarondera protection, yamarondera gukingirwa n'umugabo. None ngo uyu mugabo amaze gutakara adashobora kwitora, ngo umugore aca amukura ko icizere. Byumvikana neza yuko rero umugabo mu vyo akora, yena bivuze mu ngingo imwe twaherutse yuko umugabo agomba kudatakaza kutabaza umutima wiwe, ngo nuko ivyo ariko arakora bitamugendeye neza, ngo bikura mu isomo. Ariko kuyingingo naho cawumva yuko agira ati gerageza umugore ntagukure ku cizere kubera yuko wamaze gutakara. Ingingo ya 29 agira iti umugore ntazigere akuganza gushikaho uburira kanya abandi bagabo. Umugore ngo ntiyo kuganza gushikaho uburira kanya abandi bagabo. Birahambaye cyane ngo kuko burya niko Deida bivuga ngo umugabo aganira n'abandi bagabo ngo bituma agira ibitekerezo nk'ivy'abagabo nyene. Ngo iyo umugabo amara umwanya munini aganira n'abagore agira ibitekerezo nk'ivy'abagore. Rero ngo umugabo nyamugabo agomba kugira ibitekerezo, ivyiyumviro nk'ivy'abandi bagabo, mbere cyane cyane abagabo bamusumbya ivyiyumviro nibagomba kugumana kenshi. Nkako ngo n'umugore agomba kuba umugore nyamugore
uganira kenshi n'abandi bagore uganira kenshi n'abandi bagore ko baramuha ibitekerezo bizotuma akura mu bugore bwiwe. Iyo umugore atangiye gumaganira n'abagabo benshi haba hari ingoroje, haba hari agasorobo, haba hari bitazogenda neza ejo hirya yejo, kubera yuko umugore yama aganira n'abagabo imisi yose. Ingingo ya nyuma ari ya 30 igira iti fata umwanya uganire n'abagabo ngo rimwe mu kwezi. Wewe mugabo fata umwanya uganire n'abagabo niburi rimwe mu kwezi, hanyuma ufate uwundi mwanya uri ahantu ha wenyene utekereza ku bugabo bwawe, utekereza ku nshingano zawe. Ibi inye Leide navyo arabivuga ku mugabo ashaka kuba igihangange. Ngizo rero ingingo 30 dukura mu ico gitabo canditswe na David Deida, yagarutse cyane byotuma umugabo ashobora kuba igihangange, ahagaruka by'abagabo bokora mugabo nivyo agenda bibangabanganwa nivyo abagore nabo bokora. Wewe ukuye mwiki mugenzi? Hari ico wumva cyo gufasha? Mbega muvyumva kumwe na Deida canke uvyumva ukundi? Hari ivyo ubona wogorora? Twama tuba hamwe na y'amajambo yavuzwe n'abandi, ariko atari ko tugomba yuko muyaguma ko ayo majambo, ariko mushobora guhindura ibicanke biriya mukabifatanya n'ubuzima bwanyu, ariko mwisunze ko ibyo bagiye bavuga bo babigiriye ubushakashatsi bukomeye cyane. Nuko rero murakoze, ushobora kuba utagumije byose, duhurire hariya mu ntango mu kiganiro kandi ku Muvugizi TV ibyo twagiye tuvuga byose niho bisanga, ariko kandi ntiwibagire kugira subscribe kugira ngo bisangize abandi, kugira ngo ejo hirya yejo ibyo tuzogenda tubashikiriza mugende mubisanga ngaha kuri televiziyo Umuvugizi. Claude Kamahadi niwe mwari kumwe, umunsi mwiza, murakoze. Umugabo nyamugabo yamavuga ukuri akama